music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. What's up bantu bacu mumeze neza murameze fresh natwe tumeze neza kabisa turashima Imana The Town Trend Show televiziyo yanyu ni yindi nyene ni Linda La Costa TV fyonda subscribe like commentaire umbwire ingene wakira makuru yacu ingene unatubwire nivyo twohindura canke twongereze kuko nimwe dukorera nta bandi ati rero uno musi twabateguriye iki Mwigeme aja tavyorosha cyane muri industry ya Plus 257 le Rebecca Metusela aho ahejeje gushira indirimbo yiwe yise igikomere ku mutima ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo ifite amasana meza cyane, indirimbo iri emotionnel cyane ndakubwije ukuri ni indirimbo uyumvirije ntukorora amosozi bamwe bavuga yuko atamosozi uzigera unakorora kuko ni indirimbo iriza cyane gose igikomere mu mutima. Abenshi batangwe kuvuga yuko yo bari Celine Dion yo bayagarutse, abandi bakavuga ati ni Kajanine yagarutse, ariko sundi ni Rebecca Metusela aduhaye akaririmbo keza cyane, amasanamu meza cyane. Abenshi bibaza yuko ayo masanamu toba yakorewe no ngamu gihugu cy'u Burundi, ariko ni wa muhinyanyuzi wa nyene aho bavuga yuko amasanamu toba yakorewe ngamu Burundi, ariko makuru dukesha Rebecca Metusela nyene atubwira neza yuko ayo masanamu yakorewe nyene mu Burundi. Iyo ndirimbo guys iraryoshe, irariza, irameze neza cyane. Ayo masanamu akaba yakozwe n'umuhinyanyuzi Kent P akenshi indirimbo itanguza ubona ngo Kent P ngo nimba ari expression ntituzi nisigiro y'icyo kintu, ariko n'amasanamu meza cyane ari ku rwego mpuzamakungu. Amasanamu uri kurana yaraba ucumenya directement nico umuntu ari karavuga, n'amasanamu yamutwaye umwanya muremure cyane nkuko Kent P nyene abitubwira. Simbira kuri YouTube ya Rebecca Metusela wumve wirabire ivyiza vyiwacu. Yari The Town Trend Show kopie kore kuri micro. Tukaba tubashimiye cyane bakunzi bacu nshuti zacu, mubandanye mudukurikirana ntako tazokora mu kubaha ibintu biri ku mwanya. Ciao mugira umunsi mwiza, murakoze cyane.